kazoza k'isi yacu gasa n'akagoye kuri buri wese. Nukuri nabo twita incabwenge kurenza abandi nabo bariyitegereza isi yacu bakabona ibayobeye, bakabura ico bafata. Amateka atwereka ko mu nyuma bagiye gutora ko ahubwo isi ari akantu gato cane tutoro nyene tukavuga dufatiye ku bunini bw'ikirere n'isanzure. Mwisanzure hariyo amamiliyaridi y'imibumbe iruta isi ubunini ituharurika. Urunani rw'izo systeme solaire nirwo rukoze ikintu citwa galaxy. Galaxy ni urunani rw'imibumbe amamiliyaridi idaharurika y'inyenyeri n'imibumbe byose bizunguruka ku bindi bintu bimeze nk'izuba amamiliyaridi. Umuntu ariko ariga ingene yozova muri uno mubumbe wacu akazamuka akarenga iki kirere akaja ahandi hantu. Abahinga b'isi bitegereje barabona ko uno mubumbe wacu w'isi uteye amakenga, ugaragaza ibimenyetso byo gusaza, ugaragaza ibimenyetso byo kurimbuka, ariko ntibazi ngo mbega nihe tuzohungira. Urashobora kwibaza ati none ni gute umuntu ashobora kuzamuka akarenga inosi yacu akaja mu yindi mibumbe akongera akagaruka? Mu by'ukuri nibisiga bwenge cane. Mu bushakashatsi bwa Amerika ikoresha n'amazina abiri arico two kwita Apollo na Artemis. Ntabwo babikoresha kuyisanganya, ariko ni imvugo ibitse ikindi ciyumviro kidasanzwe. Urashobora kwibaza ati kwera iki Amerika iriko ikora buno bushakashatsi kandi ikabushiramwo amafaranga menshi cane? Mbega none baraja ku Kwezi, baraja kuri Mars, baraja kuri Jupiteri, amerekezo yabo barayaganisha hehe? Bamaze gukora ubushakashatsi bwinshi barondera aho bazohungira muri iyo mibumbe, ariko ntibabona iyo bazogana. Ibimenyetso birabereka ko isi rumahenuka, ariko ntibazi kigiye kuba. Urugendo rumwe rwonyene rwo kuja ku Kwezi rushobora gutwara amafaranga menshi cane, ariko ayo mahera barayasesa kugira ngo barondere aho ubuhungiro bwabo buzoba. None rero avukanyi kazoza k'isi y'uno munsi nakahe? Mbega ni ku Kwezi, ni Kuzuba, ni kuri Jupiteri, ni kuri Mars, ni kuri Venisi? Mbega ubuhungiro bwacu buri hehe? Ni hehe gutabarwa kwacu kwiteguye guturuka? Igihe kimwe umwami wacu azotwimura, ntazodutwara mu kigendajuru ca NASA canke ca SpaceX. Oya, azotwambika amababa twigurukire turenge ikirere c'isi, turenge systeme solaire, turenge galaxy, turenge kure y'inyenyeri tureba tugera iwacu. Muri iyo si amarira azoshira, kubura abacu bizorangira, ntabwo bwa kazoza buzogera aho muri ico kibanza. Ibiza, amasanganya, ihindagurika ry'igihe ndetse n'ikirere bizorangira. Gusuza umutima, kwiyahura ndetse n'ibiyobyabwenge boneka hose bizorangira. Turabaramukije bavukanyi bacu n'abashiki bacu dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri Data twese bane namwe. Twongeye kugira umunezero udasanzwe wo kugaruka ubugira kandi ku yindi ncuro dusa umunezero udasanzwe muri studio za Nuwuhe twakira ubugira kandi mu cigwa cacu c'ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi. Ni umunezero udasanzwe kuri twebwe kwa twongeye guhurira ku birenge by'umwigisha mukuru ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri ni ibyishimo ntangere kuri twebwe. Nuko rero turabakiye kandi tubahaye ikaze tubinginga mushikari kubana natwe muri kino cigwa tugiye kwiga kuri uno munsi. Uno munsi dufise icigwa kidasanzwe kitubwira ngo kazoza k'uyu mubumbe inyuma y'imyaka igihumbi, utuburungu tubiri, hazoba kuzuba, hazoba ku Kwezi. Nuwuhe mubumbe ushikiriwe ubu? Kazoza k'uyu mubumbe inyuma y'imyaka igihumbi, hazoba ku Kwezi, hazoba kuzuba. Nuwuhe mubumbe ushikiriwe ubu? Dusenga Imana. Turagushimiye Data twese muri mwijuru n'isi, Imana idukunda, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turakengurukiye uburyo udukunda n'uburyo twitwararika ku murango no mwijoro. Udukundiye kongera kuza muri kano kanya ngo twigire hamwe ijambo ryawe. Turakwinginze ngo uzbane natwe, utwigishirize, urongore intekerezo zacu. Tugiye kwinjira Data mwiza mu ijambo rirengeye uko twebwe twokwibaza. Turasabye ngo tuyobore, utwigishirize, udusigurire kuherezo ya kino cigwa, uze kuduha gutahura kwimbitse guturuka mu biganza byawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavyemo, amena, amen.
Kazoza, Kuyu, Mubumbe, Inyuma, Yimyaka igihumbi, Hazoba Kuzuba, Kukwezi, Mbega, Nuwuhe Mubumbe ushikiriwe ubu. Ikindi co cigwa tuza kurabira hamwe uno munsi. Bavukanye banje, amateka y'uyu mubumbe dutuyeko aratangaje cane. Isi n'ibirimo byose bigize igice kinini c'ibinyegezwa, mbere n'ibisiga bwenge, ibidusiga kubitahura bikaturenga. Ubwenge bwacu ntibushobore kubishikira. Ningingi iteye ubwoba iyo inama z'isi zicaye bariko yibaza kuri kazoza k'uyu mubumbe inyuma y'imyaka igihumbi. Isi yacu igaragaza ibimenyetso byo guhera turabi mu mpande zose, ya imiterere yayo, politike, iterambere, ibihe ndetse n'abantu. Byose bigaragaza ibimenyetso byo kunanirwa. Mu maso hacu huzuye icuya kivanze n'amaraso kubw'umuruho isi duteye. Amarira yumvikana hose, intambara n'ibiza nabyo biragisibije kuri bose. Ubuzima butera buzimba. Ibihugu ntibandanye bitera imbere ahubwo birasubira inyuma. Ihindagurika ry'ikirere riboneka hose. Impfuvyi ziriyongera. Ibihumbi byinshi by'abantu batakaje ivyizigiro, barihevye babuza amahoro. Buzuye amabarabara biyahuza ibiyovyabwenge. Ibyaha bitera byiyongera. Ubusambanyi n'itituka ry'imico kama bitera bigwira. Akaboregwe kishe benshi mbere no mu bana b'Imana. Nukuri iyi si yacu wabyanka wabyemera hari kidasanzwe higiye kwibako. Imana nitugwanire cyane. Kazoza k'isi yacu gasa n'akagoye kuri buri wese. Nukuri nabo twita incabwenge kurenza abandi, nabo bariyitegereza iyi si yacu bakabona ibayobeye, bakabura ico bafata. Mu mateka y'isi dubise ibihumbi byinshi by'abahinga kuva mu myaka ya kera cyane bagerageje kurondera ngo bamenye neza isi n'icerekezo cayo, ariko byabataye ku amazi. Barakoze ibyabo ariko kwiherezo basanze mu kirere kitagira iherezo, bisanze mu byigwa bitorangira. Baraheza barambika amakaramu yabo hasi barekeraho kwandika. Barakoze ibyabo ariko barinze bapfa batigeze bashika ku ntsinzi yabo. Hari abahinga benshi bagiye bandika ku ngingo z'ubuzima ndetse n'akazoza k'isi. Reka tubacemwo turabe ibyo bashikirije. Imana nidufashe cyane. Hari igitabo citwa A Brief History of Time canditswe na Stephen Hawking. Ni igitabo gifise chapitre 12. Turaza gusoma muri chapitre ya mbere y'ico gitabo aho batwereka inkuru y'umunyabwenge yitwa Bertrand Russell igihe ariko asigura ibijanye no kuzunguruka kw'isi kuzuba. Yareka agerageza kwerekana ingene isi ariyo izunguruka izuba atari izuba rizunguruka isi. Yahuye n'intambamyi y'umukenyezi yahagurutse amwagiriza ko ari kavuga ibinyoma ariko arabesha. Uwo mukenyezi ntiyigeze atahura ukungene isi yozunguruka izuba. Uno mukenyezi yishuye uwo mushakashatsi amubwira ngo uriko urabesha, ahubwo isi ni ikintu kitigera kinyiganyiga cengo gihindukire cengo kivaho kiri, ariko ngo numubumbe wicaye hejuru y'umugongo w'ikinyenyeri kinini. Ico kinyenyeri ntabwo yagerageje kuvuga icarico. N'umushakashatsi yabajije no mugore ati none mbega ico kinyenyeri naco gihagaze hehe, cicaye kuki? Uno mukenyezi yishuye asa n'uzazani. Uno mushakashatsi amubwira ngo ico kinyenyeri naco cicaye ku migongo y'ibinyenzi bihumba amamiliyaridi bidaharurika. Muri make hano hantu tuhabona ibisiga bwenge. Abahinga bakomeye cyane mu mateka y'isi bagiye bagira ico bavuga ku ngingo y'ubuzima ndetse n'Imana. Mu by'ukuri kuva kera cyane isi yabaye igitabo kinini cigwa cyane ariko ntigihere, birenze ubwenge bwa muntu. Harabo twita abafilozofe, ni ukuvuga abantu bagerageza gufatira ku byiyumviro by'abantu bagaheza bakavuga ibyo bibaza n'ibyo babona ku bijanye n'ubuzima. Hari umufilozofe yitwa Socrate. Ubu yari umufilozofe yizera ko hari imbaraga zikirenga cyo twokwita divine order. Izo mbaraga zikaba arizo ziyobora ubuzima. Yavuga kenshi ko mu muntu habaho ijwi ry'imbere rimuyobora gukora iciza canke ikibi. Nubwo atigeze asobanura Imana mu buryo bwagutse, ariko Socrate yari umuntu yemera ubushobozi burenze ubw'umuntu. Hari undi munyabwenge yitwa Plato yavuga ko hari Imana imwe ikomeye cankwa Imana yo mwijuru isumba byose kandi ikaba ari n'isoko y'ukuri n'ubwiza. Hari undi munyabwenge yitwa Aristote yavuze ko unmoved mover, ni ukuvuga ngo umutima utaje uhinduka, imbaraga ya mbere ituma isanzure ryose rigenda, atari Imana ahubwo ari itegeko ry'ubuzima. Muri make hari abahinga benshi muri kahise bemera Imana n'imbaraga zayo, hakaba n'ibihumbi byinshi by'abahinga batigera berekwa ngo babwigwe ko ino si yacu dutuye ko yaremwe n'Imana. Benshi muri bo babona ko ubuzima bwabo
ubwenge bwabo bihagije kugira ngo bashobore gusobanura no kwerekana kazoza kuno mubumbe dutuyeko. Hari abashakashatsi benshi cyane bagiye biga ku bijanye n'isi ndetse n'ubuzima bwayo. Hari umushakashatsi yitwa Nicolas Copernicus. Ubu yari asanzwe ari umukristo, yarizera ko isanzure canke isi kirere byaremwe n'Imana kandi ivyo yavumbuye byagaragaza gahunda y'Imana. Hari undi mushakashatsi yitwa Galileo Galilei. Uwo yavuga ko Bibiliya n'ubushakashatsi bwa siyanse bidakwiye kugwanya na hagati yabyo ahubwo bikwiye kuzuzanya. Muri make Galilei yemera ko Bibiliya iramutse igizwe ishingiro rya siyanse abantu bosobanukirwa byinshi. Ni nayo mushakashatsi wa mbere yatanguye kuvumbura ko isi ari izunguruka kuzuba atari izuba rizunguruka ku kwezi. Abivumbura yifashishije inyandiko ya Bibiliya igaragara mu gitabo c'abacamanza, aho Yosuwa yabwiye izuba ngo zuba hagarara. Galilei agerageje gufatira kuri uwo murongo yakoze icuma kireba kure cyane citwa telescope, araheza abona uruzenguruko isi ikora iriko izunguruka izuba, abona n'indi mibumbe myinshi cyane iri mu kirere yerekana ubushobozi budahera bw'Imana. Imana nitugwanire cyane. Hari undi mushakashatsi yitwa Isaac Newton. Uwe yarizera Imana cyane, akavuga ko amategeko y'imibumbe cyo twokwita gravite ari uburyo Imana yashize bwo kuyobora ikirere. Muri make yerekana ko ino si yacu dutuyeko iyoborwa n'Imana kandi amategeko ayigenga ari amategeko ava ku Mana. Hari umushakashatsi yitwa Albert Einstein. Uyu yari umuyahudi, ntiyemera Imana y'umuntu ku giti ciwe ariko yizera Imana yo muri rusange. Muri make ntabwo yemera ko Imana y'umuntu ibaho ariko yemera Imana y'ibintu byose. Ni ukuvuga ko Imana ari ubwumvikane n'amategeko. We yemera Imana ko ari abantu bishize hamwe, izo nguvu z'abantu bishize hamwe akaba ariyo Mana. Ntiyemera Imana yo mu ijuru. Oya, we yemeza ko turamutse abantu bose bo kwisi dushize ubwenge bwacu hamwe twoshobora kwiga kwisanzure tukarimenya mbere tugategekanya ibihe bizoba imbere muri kazoza kino si yacu dutuyeko. Kuva mu myaka ya kera ubwenge, ubuhinga ndetse n'iterambere ry'isi byari bishingiye kumenya neza aho tubaye hariho ndetse n'akazoza k'isi. Abanyabwenge bose b'isi, abami, abatware ndetse n'abize amashuri menshi cyane, icari kibahangayikije gusumba ibindi kwari kumenya kazoza kino si yacu, kumenya ngo mbega duhagaze hehe, turi hehe, turiko tugana he. Ivyo byarabahagaritse umutima cyane, birabahangayikisha. Hasohotse ibitabo byinshi bivuga ku isi n'isanzure, ariko Imana uno munsi ikeneye ko twebwe tumenya aho duhagaze naho turiko tugana, kubera ko bavukanye banje mwabyanka mwabyemera turi ku maherezo y'inzira. Imana nitugwanire cyane. Abashakashatsi ba mbere ba kera bari bazi ko ama empire yabo, ibihome bikomeye bari barubakiye ubwami bwabo, bari bazi ko ari ibintu byose bigarukira. Ntabwo bari bazi ko inyuma y'ibihome by'ubwami bwabo hari iyindi si yagutse ari iki twita planete Terre. Ntabwo bari bazi ko hari iyindi migabane. Ntabwo bari bazi ko Uburayi buhari. Ntabwo bari bazi ko Amerika ihari. Ntabwo bari bazi ko Afrika ihari canke Oceania. Bari bazi gusa ubwami batuyeko. Mu nyuma bagiye gutahura ko hanze y'ibihome byabo hariho ishingiro ry'ubundi buzima bw'andi bantu. Isi yamaze imyaka myinshi nayo ubwayo izi ko umubumbe w'isi ari ugenga ibintu byose, kuko bibaza ko ari cyo kintu kinini cyane kurusha ibindi. Niko biri n'imbere y'uko Amerika ivumbugwa, nta warazi ko nka Amerika ubaho, ariko bamaze kuvumbura bahise bamenya ko hariho n'iyindi migabane ishobora kubaho igatuma ubuzima bukunda. Amateka atwereka ko mu nyuma bagiye gutora ko ahubwo isi ari akantu gato cyane tutoronkene tukavuga dufatiye ku bunini bw'ikirere n'isanzure. Bavuye bamenya ko isi ari kamwe mu tubumbe duto duto tuzunguruka izuba, tumeze nk'agapira abana bakina. Oya, mbere agapira ni kanini. Reka tuvuge ikingorongoro c'amafaranga 50. Ico kingorongoro giteretse hagati mu kibuga c'umupira w'amaguru. Ikibuga c'umupira w'amaguru gikwije amategeko, gipima imetero 100 gushika ku metero 110. Muri make ico kingorongoro giteretse hagati mu kibuga c'umupira w'amaguru niko isi twegereranya n'izuba. Mu gihe isi twegereranya n'ikingorongoro giteretse muri umupira w'amaguru, izuba dusanga ari ikintu kinini cyane kitagira iherezo, tutokwiyumvira ingene twociga dukoresha ubwenge bwacu. Ariko ngo hari indi mibumbe igera ku 8 izengurutse izuba, kandi myinshi muri yo isumba ubunini isi. Mu gihe isi
twogerageza kuyiga neza dusanga ari akantu gato cane dufatiye ku vy'Imana yaremye. Imana nitugwanire cane. Mu gitabo citwa ibisigabwenge, iki ni igitabo cacu nk'abadivantiste, barerekana ukuntu imibumbe 9 izunguruka kuzuba, kandi iyo mibumbe yose 9 ikagira utundi tubumbe duto duto tuyizungurukako. Ni kuvuga ngo dufatiye ku isi yacu tere isanzwe ifise akandi kantu twokwita kabumbe canke se satelite yitwa rine canke se ukwezi. Ni nako nindi mibumbe 9 izengurutse izuba isanzwe ifise utundi tuntu nk'utwo nyene tuyizungurukako. Muri make uko kuntu imibumbe izungurukiye kuzuba bavyita systeme solaire. Mu kirere cyangwa mu isanzure hari ibihumbi byinshi by'ibinyenyeri bimeze nk'izuba, ibyo twokwita ibihumbi bya systeme solaire. Ni kuvuga ngo ntabwo twokwigira duharura uko bingana dushize mu buremere no mu bunini bw'ukungena ikirere cacu kingana. Bisigura ngo mu isanzure hari amamiliyaridi y'imibumbe rutisi ubunini ituharurika. Urunani rw'izo systeme solaire nibwo rukoze ikintu citwa galaxy. Galaxy ni urunani rw'imibumbe amamiliyaridi daharurika y'inyenyeri n'imibumbe byose bizunguruka ku bindi bintu bimeze nk'izuba amamiliyaridi. Ivyo byabonye no muhingagarire yakoresheje teori za Copernic, yakoze icuma kibona kure cane citwa telescope. Ico cuma cahinduka abantu babona isanzure n'isi. Yitegereje muri telescope yabonye ikirere kidahera, abona ibihumbi n'amamiliyaridi y'inyenyeri, abona ibihumbi by'imibumbe bituharurika. Ntabwo ikiremwa muntu kiva muri Adamu coshobora kwiga ngo gitahure isanzure ko riturengeye. Imana nitugwanire cane. Abahinga basanze ari ikintu giteye ubwoba kitokwigwa ngo gihere, biratangaje cane. Mu kirere hari amamiliyaridi y'amagalaxy. Izo galaxy zikaba zirimo amamiliyaridi ya za systeme solaire. Izo systeme solaire zikaba zirimo amamiliyaridi y'ibinyenyeri bisumba isi incuro amamiliyaridi, hakamwa n'imibumbe itabarika. Mbega ukuntu ivy'Imana yaremye bitangaje. Muri Bibiliya dusomye mu gitabo canditswe n'umuhanuzi Yesaya igice ca 40 murongo wa 21 haravuga ngo ntimwari bwabimenye, mbega ntimwari bwabyumve, ntimwari bwabarigwe uhereye mbere na mbere, ntimwari bwabitahuriye uhereye aho itanguro ry'isi ryashiriweho. Iyo ni ivyagiye ahihese hejuru y'isi, aba mw'isi ameze nk'uduhori, nigaranzura amajuru nk'impuzu y'agakanga yenzi, ikagayagaranzura nk'ihema ryo kubamwo. Niyo ihindura abaganwa ubusa, ikamanganya abacamanza bo mw'isi bakaba nk'akarere kagaragara, babaye bagiteragirwa, babaye bakibibwa. Igishitsi cabo cabaye kigishinga imizi hasi, irabahuha bakarabirana, agashuruka kabazingazinga nk'ibishingwe. None rero mwongereranya nande twonganya niki? Nuwera bajije, nimunamura amaso yanyu murabe hejuru, murabo yaremye izo nyenyeri wari we, asohora ingabo zazo mu bitigiri, azihamagara zose mu mazina bw'ubushobozi n'ububasha bwiwe, no kubw'inkomezi nyinshi nta nimwe ihara. Imana nitugwanire cane. Ayo mamiliyaridi adaharurika y'ibinyenyeri n'imibumbe turangije kuvuga ngo Imana yatondeka ku murongo, nta na kimwe kigonga ikindi, bigira ku rutonde rwiza. Mbega ukuntu Imana yacu ari Imana y'inyembaraga, ntabwo byigera biyisoba ngo isi iyita ikindi kintu. Oya, irazi biri mw'isi, irazi n'abari mw'isi, mbere ngo izi n'agashatsi kari ku mutwe wa buri muntu. Ubwenge bw'Imana burarenze, irenga kumenya ibyo yaremye mu kirere biteye ubwoba, irenga kumenya ingene yatondekesheje ibinyenyeri, irenga kumenya ingene yatondekesheje amasi n'imibumbe, ikamenya na buri muntu ndetse n'ibimugize byose, izi buri serire ya buri rugingo rugize umuntu. Mbega ukuntu umwami wacu ari Imana y'igitangaza. Bavukanye, mwibuke mu vyigwa twarangije twarigeze kwiga icigwa c'ivy'umunara w'Ibabeli. Ab'Ibabeli bashatse kuzamuka ubwabo ngo basange Imana mw'ijuru. Uwo mugambi umuntu nigeze awuhagarika, amaze igihe kinini ariko yiga ingene yoduga akarenga iki kirere akazamuka kure cane aho twe ubwenge bwacu butogera. Ku munara w'Ibabeli bagerageje kubaka umunara ngo bagere mw'ijuru, ariko Imana bayoberanije indimi biba ngombwa ko batatana, umugambi wabo urahagarara. Ariko uwo mugambi
umugambi wabo wahagaze mu buryo bugaragara, ariko umugambi uracakomeje kandi uracabandanya. Umuntu ariko ariga ingene yozova muri uno mubumbe wacu akazamuka akarenga iki kirere akaja ahandi hantu. Abahinga b'isi bitegereje barabona ko uno mubumbe wacu w'isi uteye amakenga, ugaragaza ibimenyetso byo gusaza, ugaragaza ibimenyetso byo kurimbuka, ariko ntibazi ngo mbega nihe tuzohungira ku bw'ivyo. Bagerageza ingene bozorenga kino kirere bakazozamuka bakagera kure cane, aho twebwe ubwenge bwacu butoshobora kwiyumvira cengo bugere. N'ivyo vyarageragejwe itariki 22 Nyakanga 1969 binyuze mu rugendo rwa Apollo 11. Abari muri ico gikorwa aribo ba Armstrong, ba Aldrin na Michael, abo bageze ku kwezi. Ejo bundi Amerika iheruka kongera kubikora bice mu gendajuru cabo citwa Artemis 2, ari ico cyaritse ku kwezi. Bariko bategura undi mugambi wo kurungika Artemis 3. Iyo izojana abantu bundi busha ibageze ku kwezi. N'urugendo rudasanzwe rw'amateka y'isi ruzarukozwe nyuma yo rwakozwe mu 1969. Urashobora kwibaza ati none ni gute umuntu ashobora kuzamuka akarenga inosi yacu akaja mu yindi mibumbe akongera akagaruka? Mu by'ukuri nibisiga bwenge cane. Mu myaka yaheze mu 1969 abashakashatsi ba Amerika bari bakoreje ubuhinga bwa space shuttle, barungitse igisasu kiraduga mu kirere kirimo abantu kiragenda kirabashikana ku kwezi. Ubu rero ubuhinga bwarateye imbere. Muri Artemis 3 babonye ko ubwo buhinga butazoguma babukoresha. Ubu rero bahisemo gukoresha space launch system na starship women landing kugira ngo baduge batumbagira iki kirere bagere ku kwezi bundi bushasha. Artemis 3 izotangurira ku isi aho abastronauts bazohaguruka bakoresheje roketi ya SLC itwaye ico twita Orion. Orion na Kazoza no bacukumbuzi b'ikirere bano bagenda juru bazoba bicayemwo, bazogera mu kirere kiri hagati y'isi hamwe n'izuba arico twita orbit, bakomeza urugendo bagana mu kwezi. Bahageze bazohora na starship ikindi kigenda juru barungika imbere yuko baduga kikabarindirirayo, nico binjira ikaheza kikabamanukana mu kwezi. Bamaze gukora ubushakashatsi iyo starship nyene iciburiza ikabasubiza muri Orion. Iyo Orion nayo ikaheze kabagarukana ku isi ikaburukiriza mu nyanja Pacifique. Imana nitugwanire cane. Urashobora kwibaza ati kweri iki Amerika iriko ikora buno bushakashatsi kandi ikabushiramwo amafaranga menshi cane? Bavukanye naho amaso yacu atovyitegereza, ariko isi yoyo irazi ko isigaje igihe gitoya ikarimbuka. Isi yo iritegereza ikabona nta byizigiro byo kubaho igisigaranye. Ku bw'ivyo baritanga batiziganije, barara amajoro barondera uburamuko kuko batazi ubuhungiro nyakuri, batazi aho buhungira nyaho, bariko bironderaho guhungira. Mbega none baraja ku kwezi, baraja kuri Mars, baraja kuri Jupiter, amerekezo yabo barayaganisha hehe? Mu bushakashatsi bwa Amerika ikoresha n'amazina abiri arico two kwita Apollo na Artemis. Ntabwo babikoresha kuyisanganya, ariko ni imvugo ibitse ikindi ciyumviro kidasanzwe. Mwibuke Yohana ariko yerekwa mu mayerekwa yiwe, yeretswe abona imfizi y'intama ifise amahembe abiri, kandi ngiyo mfizi y'intama mu kuvuga yavuga nk'ikiyoka, yagaragara nk'itekereje, ariko igeze igihe ivuga nk'ikiyoka. Apollo ni ikigirwamana cagereranywa n'urumuri, ubwenge n'izuba. Mu bagiriki kino kigirwamana carasengwa cane kandi igahabwa agaciro. Ku bw'ivyo rero mu rugendo rwa mbere Amerika yakoze, ubwo rugendo yagwitira ikigirwamana citwa Apollo, ikigirwamana c'abagiriki. Mwibuke ko Amerika ari igihugu citwa ni igihugu c'Imana. Mbere slogan ivuga ngo in God we trust, no kuvuga ngo twizigirira mu Mana. Ni gute rero mu bushakashatsi bakora bashize imbere ibigirwamana by'abagiriki ba kera ariyo Apollo? Muri bino bihe byacu muri mwaka wa 2026 bari kwakora ubushakashatsi bihetse ku izina ryitwa Artemis. Artemis mu bagiriki ba kera bayifata nka mushiki wa Apollo, ikaba n'Imana Kwezi. Byari igigomana by'abagiriki ba kera. Bavukanye birahambaye cane kumva ko Amerika igihugu citirirwa Imana gisigaye ikora imishinga kikayitirira ibigirwamana. Ibi twereka ko hari umugambo udasanzwe uri kutegurwa muri buno bushakashatsi bukogwa, muri buno bushakashatsi burondegwa harimwo ukurondera kwiyubakira iyindi Imana itandukanye n'Imana yaremye ijuru n'isi. Harimo icindiro c'ibigirwamana kidasanzwe. Tugomba kuba maso kubera ko isi yo ntiyicaye, naho ingabo z'umwami zisinziriye. Tugomba gukanguka kubera ko igihe kiri hafi. Imana
Imana nidufashe cyane. Tugomba kuvuza impanda ikumvikana hose. Tugomba kumenya ko uko ubwenge bwiyongera intambara zumvikana hose ari ibimenyetso bidasanzwe bitwereka kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo by'insiguro y'ano mazina tubisanga mu gitabo citwa Classical Mythology, ni igitabo canditswe n'abagiriki ba kera ariko kiraboneka cyane wozogikenera uzogisoma. Ingendo mwene izi z'ukwezi nta kindi zigamije uretse kuvumbura uburere bushasha. Muri iyi myaka yacu isi hangayikishijwe cyane no kwibaza Kazoza kuyu Mubumbe dutuyeko. Abashakashatsi b'isi bakora umurango nijoro ngo barebe ko bokiza isi. Bayibona ko ibimenyetso byo kurangira ni murabihindagurika ry'ikirere riboneka hose. Igisenge c'isi carononekaye, nibataha urukungere tukironka imvura. Inganda zibandanya ziyongera, ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi biribandanya ryiyongera, ingwara zibiza zibandanya ziyongera. Politike z'isi zishingiye ku ntambara zituma ubutunzi bw'ibihugu bugabanuka kandi ubuzima kw'isi bukagora. Umuhinga yitwa Stephen Hawking twamuvuze agiye gucikana amajambo akomeye cyane yavuze ngo ni byiza ikiremwa muntu coba kirarondera indi mibumbe yo guturako kuko ibimenyetso byo gushoboka k'ubuzima kw'isi bigenda bihera. Stephen Hawking yavuze ngo ivyizigiro by'ubuzima kw'isi bigenda bishira. Ni byiza ko ngo umuntu yoba ararondera ubundi buhungiro yozohungirako kubera ko isi atamyaka myinshi isigaje itarangiye. Siyo wenyene ariko naho birebye niko imeze. Ubuzima ntibutera bworoha abavukanye ahubwo butera buzimba, butera buguma. Indwara ntizigabanuka ahubwo ziriyongera. Ibiza tudashobora guhangana nabyo bitera biba byinshi. Uko biri kose mwene Adamu ntazogumaha. Hari ishirahamwe ryitwa SpaceX, ni uruganda rukora ibigendajuru rwa Elon Musk, akaba ari n'umugwizatunga adasanzwe. Elon Musk avuga ko isi ishobora guhura n'ibiza bikomeye kandi akavuga ko ari byiza ko abantu baba bafise aho bazohungira, ico twokwita backup planet, no kuvuga ngo uwundi mubumbe abantu bozohungirako. Ibi byose byemeza ko kw'isi atari tuzoguma. None rero Bibiliya ivuga iki? Nivyo abahinga bo kw'isi berekana ko izuba rifise imibumbe 9 rizunguruka mu rukurikirane rwayo, isigira gatatu, ariko mu bunini Jupiter niyo isumba iyindi mibumbe. Bamaze gukora ubushakashatsi bwinshi barondera aho bazohungira muri iyo mibumbe ariko ntibabona iyo bazogana. Ibimenyetso birabereka ko isi rumahenuka ariko ntibazi kigiye kuba. Urugendo rumwe rwonyene rwo kuja ku kwezi rushobora gutwara amafaranga menshi cyane, ariko ayo mahera barayasesa kugira ngo barondere aho buhungiro bwabo buzoba. Uno mugambi wa Artemis gatatu ntabwo ari umugambi wa Amerika gusa ariko no wita ngo n'umugambi w'isi kuko isi yose ihangayikijwe no kwibaza Kazoza ikiremwa muntu. Amashirahamwe akomeye yose yo kw'isi yashize imbaraga muri uno mugambi wa Artemis gatatu kugira ngo niwakunda biborohere kurondera ingene bazamuka bakagera kuri planete yitwa Mars. Planete n'ubu ikigirwa amajanja biga ingene bozokwimura abantu bakabajanayo. Isi irabona ibimenyetso by'intambara ariko ntibazi aho izozanana, ntibazi n'ingene akwiye kuyirinda. Ibyo byose barabikora ariko nta byizigiro bafise byo kwikiza. None rero avukanyi Kazoza k'isi y'uno munsi nakahe? Mbega ni Kukwezi, ni Kuzuba, ni kuri Jupiter, ni kuri Mars, ni kuri Venus? Mbega ubuhungiro bwacu buri hehe? Ni hehe gutabaga kwacu kwiteguye guturuka? Reka dusanzure Bibiliya turabica ijambo ry'Imana rivuga. Abaheburayo 11:13 ijambo ry'Imana rivuga ngo abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe ariko barayibona biri kure bakabisasirira bakemera ko arakavantara n'ingenzi kw'isi. Abavuga batyo baberekana yuko barondera igihugu cabo bwite. Iyo barakumbuye ico bavuyemo barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho baripfuza igihugu kirushirije ico kuba ciza, nico co mwijuru. Nico Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye igisagara. Aba bavugwa ni bande? Bano bantu babaye abahizi mu kwizera, bagenda kw'isi ariko ngo bashaka igihugu kirengeye kino cacu kuba ciza, kandi ingendo bagira bari bazi ko ari ingenzi n'akavantara mw'isi. Muri make bari bazi ko ubuzima bwabo iherezo ry'ubuzima bwabo atari hano kw'isi ariko hari ikindi gihugu ciza basezeraniwe. Kanatsinda ngo bari bifuza igihugu kirushije ikindi kuba ciza, arico gihugu co mwijuru. Imana nihabwe icubahiro cane. Bavukanye ababaye abanyabwenge isi izi cane guhera kuri bamwe barurangiranwa nka ba Einstein, ba Hawking, bapfuye bazi ko igihe kimwe isi zohera ariko nta byizigiro by'ubundi buzima bari bafise. Ariko intwari zacu zo kwizera bari barindiriye ikindi gihugu. Mbega
mbega ico kindi gihugu ni kihe? Ntituzi aho giherereye, ariko ico tuzi gusa nuko ari umugwa w'amahoro. Yohana mwiyerekwa ryiwe yeretswe ibyo mwijuru. Ni muvyeshuro Yohana 21:1. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu ururuka uva mwijuru ku Mana, witeguye nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe ritema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha, kandi itandika, kuko amajambo ari yo kwizegwa n'ay'ukuri. Imana nihabwe icubahiro cane. Unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Nimwakire ijambo ry'Imana. Shuti bavuka ndusanga urugendo kuja mu ijuru. Kazoza k'isi yacu nyuma y'imyaka igihumbi ntabwo kari muri Canada, si muri Kenya, canke muri Dubai, canke ahandi hatandukanye. Ntabwo ari kuri Mars, ntabwo ari ku Kwezi, oya, ahubwo kazoza k'isi yacu kari muri Yerusalemu wo mu ijuru. Igihe kimwe umwami wacu azotwimura, ntazodutwara mu kigendajuru ca NASA canke ca SpaceX, oya, azotwambika amababa twigurukire, turenge ikirere c'isi, turenge system solaire, turenge galaxy, turenge kure inyenyeri tureba tugera iwacu. Muri iyo si amarira azoshira, kubura abacu bizorangira, ntabwo bwa kazoza buzogera aho muri ico kibanza. Ibiza, amasanganya, ihindagurika ry'igihe ndetse n'ikirere bizorangira. Gusuza umutima, kwiyahura ndetse n'ibiyobyabwenge iboneka hose bizorangira. Twibanire n'Imana mw'isi itazoshira. Tugomba kumenya ko ivyizigiro byacu bigomba kubakwa mu Mana, ivyizigiro byacu bigomba kubakwa muri Kristo. Nahise igaragaza ibimenyetso byo gushira no kurangira. Nimureke twisabire ubwishingizi muri Kristo, tumwinginge ngo aduhe imico ibereye, tugire imyiteguro ihagije, kubera ko tugeze ku maherezo y'inzira, kandi vuba cane impanda igiye kuvuga. Kubw'ivyo vuza impanda bumvikane hose, Yesu agiye kuza. Bibwire abahavye, ababuze amahoro, ababuze ivyizigiro, babwire ko Yesu agiye kuza. Twitegurire umwami wacu azoza kwimika ingoma y'amahoro, akadukiza isi y'icaha, azotwimura, adukure mu isi itagira ibyizigiro, atuzamure, atujane mu isi y'umunezero, isi y'amahoro, muri paradizo, isi y'umunezero yasezeraniwe abana b'Imana. Bavukanye, reka ndangize ndabipfuriza kuzoba muri iyo si nziza. Reka ndangize ndabipfuriza kuzokwishimana n'abera tugeze mu ijuru. Reka ndangize ndabipfuriza kuzobwirwa amajambo y'ibyishimo n'intsinzi na Kristo. Igihe umwami wacu azoba agarutse, ababaye abahizi mu kwizera, mbere natwe ubwacu tuzohurizwa hamwe, dusanganire umwami wacu mu kirere, atudugane, aturenganisha ino si yacu, atwinjize mu ijuru risha n'isi nsha. Ibya mbere birangiye, twimane n'Imana imyaka idarangira, aho niho tuzokwibera ibihe byose. Reka Imana ibahezagire kandi bagire neza, iduhebwire imyiteguro ihagije uno munsi, kugira ngo umwami wacu uzosange twariteguye, akaba ariryo ndabasabira nanje nisabira, biciye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimiye data twese wo mu ijuru dukunda, turagushimiye Imana y'ubushobozi we watwemereye ko twiga kino cigwa. Mu by'ukuri kazoza kino si yacu ntabwo kari mu byiyumviro by'abanyabwenge, ahubwo kari mu biganza byawe. Ni waremye ino si yacu, kandi raba niwe witeguye kwigira nshasha ibya kera bikibagirana. Turazi ko umunsi uri izina imiruho izorangira, turazi ko umunsi uri izina abapfuye bacu bizobabona, turazi ko umunsi uri izina gusuza umutima n'ubwoba bizorangira, turazi ko umunsi uri izina tuzobana nawe by'iteka ryose. Kubw'ibyo imyiteguro ihagije mwami, duhindure bazima, tumeze nk'amagufa aramare ku musozi, twemerere utugire bazima, utwigishirize ugendane natwe, kugira ngo aho uzogarukira ku bicu uzorere gusanga rudatinya. Ni mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisavyemo, amina, amen.